shashu reka nkwite shushu uri mwiza oya urarenze wanyakiriye mu bwami bwa bishop ugerageza kuduza impano yanje kugira ngo ntere imbere oya shashu reka nkwite shushu oya shashu reka nkwite shushu let me show you my true lolo mini wako wa milelele you made me sing you made me die because of your one you let me show you my true lolo mini wako wa milelele you made me sing you made me die because of your one you yeah. Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique the special for crash from +257 the one and only around the world as known as umwagazi w'Imana kandi baramutse kandi kwindi ncuro nibaze ko mumeze neza abari mu gitanda abagwaye ndababwira ati mugira imisuhuko Imana iri kumwe nanyu hama abantu mukomeye namubwira ngo muzena hano kugira ngo dushobore kugira kwidagadura turi kumwe namwe ya ndi kumwe numwe mu baririmbyi kazi dufise mu Burundi batamba neza baririmba neza nubwo ko byose babikora muri cyo twakwita canke vibe canke la motivation aho umukobwa amaze igihe kirekire tutamubona tagaragara ariko yasuye kuza kandi ku yindi ncuro nshasha ameze neza umuna ko ari romantique nubwo mutarumva akajikiyo canke byinshi biri hagaze kuri we bamwita Kailla umukobwa w'umurundi kazi atamba aririmba abizi neza tubahe ikaze muri Bishop TV. Ego murakoze akavura imbere nyene ka kundi nyene imbe akavura katanguye kugwa ni hatari abanyagiye ibirashika umuntu akanyagirwa mbega kere ujumbura bashaka akanyagirwa narana imvura itagwa oya ariko kugwa no kunyagirwa birashika ngaye uri ngaye ujumba cyane amazahari yego kandi bisanzwe kunyagirwa Kailla aramutse barukana kuri Bishop TV aramutse na shashi romantique kandi ego ndakuramukije bwa mbere ndamutse nabo no kwadukurikirana ya nje ngaho kugira ngo tuganire nabo yego Kailla hagati yo gutamba no kuririmba uza kudukorera iki special bon hagati y'ivyo bintu bon ndacakanye taza kubanza gukora ibishoboka ibidashoboka naho ca tubiha undi munsi oh my baby la 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 bandai cyangwa bandai let me show you my true lolo mini wako wa milelele you made me sing you made me die because of your one you let me show you my true lolo mini wako wa milelele you made me sing you made me die because of your one you yeah. naga hit abantu ni bazogira kabe hit mugabo ndabize akake umwaka uraheze hariho indirimbo yitwa Je nawe isohotse inyuma y'uwo mwaka usohotse usohoye yindi mbega mwayo mezi abiri warurihe ayo mezi 12 yose haciye inyuma ya iyo Je nawe hari bado byinshi byaciyemo nyene by'ubuzima ya mugabo entreta ntaguciriyemo bikobra muravukana tweze ukorana ikiganiro mu mpera z'umwaka atubwira ko habaye probleme muri famille bituma hagarika kuririmba sinzi ko mu iyo bayarayibaye iyo mpamvu kandi tuma mu cyama cyo gihe cyose mutari kumurakora yego nivyo nyene urumva bon twace twiha umwanya Cobra aja mu by'amashuri nanje nja mu by'amashuri nyene mugabo jewe ivy'akazi kiwe
nabyo noshimikira ko cyane kuvuga kuko we nuwabazi akazi kubera kari gapanzwe gute nanje akazi kiwanje fise ukuntu kari gapanze nico gituma ibibazo by'iwanje n'iby'iwiwe ntibishobora gusa 100%. Entreta mvuge aga felicitation kujya ndirimbo ya mbere yandi ni indirimbo ifise donc yaronse beat naka vibe mwagize gutamba kuryoherwa Bon yari imeze neza gutamba kuri wowe muri nze bivuze iki gutamba mu ndirimbo bivuze iki kuri wowe gutamba jewe ni tana yanje fise kuva kera nubwo ijya video je nawe yabaye mu kibazo twinshi twaguta rona ko video itameze neza habuze iki yaje ajya navyo abonye bararirimbye mwaratamvye bo kubganje nakoze ya kubganje nakoze ibishoboka bona koze nk'umuririmbyi kazi ibintu yokoze ariko ku ruhande rw'umu director vraiment byaragoranye yego ya kandi biri mu bintu byambabaje muri urya mwaka mu bintu vraiment ntashimye sana byatumye umwanya umwe ndebukirwa ntumva umengo sinusha kandi gukora ariko hari ababandanije baminege barambwira ati bijya nibigerageje umuntu akunda gucamwa mugavyigisha kandi kumenya ingeno usubira kandi kuvyitwaramwo ya nuko Kailla imbere yuko tumandanye ku bikorwa gishasha shishe mukajya kan mfata rakawa ni now he unomusi turatwika mino yuhimira sora unomusi nije nawe nuzonyica ambwiye ukuri gica sinzotinya kuko nduzondinda I'll be your guy with no limitation. You don't even need any complication. Fata indirimbo ntanavuga byinshi ni indirimbo yo gutamba ni indirimbo ubona bisaka umuntu aba ari muri mood imeze fresh akanunya no gutanga umudiho canke ubutumwa bon indirimbo message irimwo niyo kwerekana yuko umutipe muri kumwe ko umwishimiye love ya itwa lolo ya cyane love ni love usanga ari nka ari ronje nku lonje usanga ari nka ronje naco lolo yego ahari we arahiriwe niwe acagenda karabe kuri YouTube witwa lonje wese nkuko indirimbo nyene ni urukundo niyo kwishimira nyene umutipe muri kumwe nyene umutipe ukaba urukura mwereka uburyo uryohewe kuba muri kumwe nawe uburyo gutera kuririmba uburyo gutera gutamba urumva sesa indirimbo icyongereza cyinshi icyongereza bon igicongereza nyene kiri mu ndimi zemewe zikundwa ziri in English kandi uvuze ntaco ruvuze you're very proud when you are expressing in English yeah of course cause ndakunda yuko message ishikira abantu batandukanye abarundi batarimo navuze abantu batandukanye parce que ijya ndirimbo imwe indimi zitatu Kirundi, Igiswahili, n'igicongereza. Muga especially icongereza nico cyinshi. Bon non, sico cyinshi. Sico cyinshi apu Kirundi nabiharume na mama nuko yariko arabiharura. Bon, indimo kurayumva bivanye n'umudiho urimwo. Uri umudiho donc bisabe ko umviriza amajambo arimwo. Nyene utuza kumviza amajambo arimwo. Donc ukurayumvira ico bibaza ko igicongereza cyo cyinshi, ikindi cyo cyinshi hajya. Na mama yinze guharunga imwe urumva ngo kaduharure hejuru gushika hasi yasanze nyene ikirundo yico cyinshi ya none ko mwe misi waho utabonekana cyane eske ubuho uragiye kubonekana gose
cyane ubu ngiye gukora ndisubira navuga ati yo kabiri zose yamavuga ati ngo ngoraje yo turamenye ivyiwe bon ubu je ngiye gukora afise ibintu byinshi ngiye gukora ndatuje ubu ndi muri ubu ngiye mu byo kuririmba nongera ndabatambira abantu bari bamenyereye intamba kuri TikTok apana TikTok no mu buzima busanzwe none wari uzi ko ndi umudanseuse ndabizi ya nk'ubu tukagutumira nko muri twe n'akamehamani ngo dutambire ukaza nk'ubu ya nje nabibemereye muzopanga umunsi ya ari ikiganiro ca dance je nzobatambira kubwo kurondera cyane kubwo gushiramo ingufu kugira ngo ubwoko bw'Uburundi rumenyekane impano zimenyekane akuru twabamenyekane Kailla ni ryambere ugiye kuri TV online kuvusoha indirimbo Bishop TV niyo yakurondeye ku ntambwe ya mbere yego hariho abantu turondera bivaye nuko baba ariko baraduka bavuga ngo urumva ngo je ngo muri busy ngo nta mwanya bagaca barindira agaca amezi nk'amezi usanga baribagiwe kaza wumva ngewe wana ngo shashi ngo ndashaka iganiro manga muno mesi ndafise igihiti ndafise igama gusohora mugabo gusanga ico gihe baramwibagiye kuri akatatanze ibiganiro Kailla abantu bikanga gahiti ntibatanga ibiganiro kuba promote bababwira iki ego vraiment ndafise ikintu ndabaha abantu bikanga gahiti barahari ndibaza nabora cyane barahari kandi ngira nk'aboze ikintu wewe bababwira ati iki kintu agakalendeye babahereza bon vraiment jewe sinzi ico nababwira ariko ndafise akajambo kamwe nababwira yuko ahanye tuguma dukeneranira abaririmbyi niduhari ataba promota abaririmbyi niduhari atama media nukwama tumenya yuko abanyene tuba twirengagiza ko inyuma yaho dusubira ko tukabarondera kubera hiti twebwe abaririmbyi tuganya ku mahiti nyene sivyo rero kurya umuntu ashaka kuganya akagwa ku mahera ibyo siko bizo kwamabiri yuko agumagwa kuri amahera ni ibintu byo kudugumanuka rero twese turabizi umuziki n'urudandazwa turagura ni nko kugurisha indirimbo ubugurishije nimba yagurishije umuriyoni ukayaronka ejo dusanga uronse iraki yumijana urumva uca umenye yuko ucuswa kandi kurondera abantu baguha izo nguvu zo kugira ushikane wa muriyoni urumva ifoke tumenya yuko dutegereza kugumana n'abanyene Kailla twatanguye dukanye twanyagiwe duhereze kwisusurutsa gatoya mu ndirimbo uririmba uraririmba ibintu by'urukundo kandi cyane Shashiro Mantika mubonye ego you handsome you are black you know ndakunda aba black Javre African man African boy Kailla tugira aga création tu vois tugira aga création navuze mu by'urukundo tende twashashe romantique Shashiro romantique mbega introduction mvuze wayitawe avuze amazina navuze muri introduction sinavise avuze amazina menshi Shashiro romantique gusa ibyo wafashe muri indi yoma pardon ntaje nibuka Kailla tugira aga création ko kugira ngo umuntu avuga ati ujya mwana arafise impano ujya mwana très créative umuntu ari smart kwiyumvira mu mutwe ugire nkaga freestyle about love usa nk'urimbira Shashiro romantique Shasu reka nkwite shushu uri mwiza oya urarenze wanyakiriye mu bwami bwa bishop
ugerageza kuduza impano yanje kugira ngo ntere imbere. Oya shashu reka nkwite shushu. Oya shashu reka nkwite shushu. Akajambo uvuga ati kano kari ku mutima mbashaka kubwira abafana banje kuri Bishop TV. Naje ngaho ku bwanyu abakunzi ba Bishop kugira ngo mushigikire muje kwicano yanje ya Kailla +257 ndimbo yitwa Lolo. Mugire commentaire kugira ngo mumanure ibintu bimwe bitagenze neza. Ya ndabashimiye kandi cyane. Cameraman mubwiye iki? Mbo mu cameraman aguma komera. Umwita gute wewe? Vini Vita. N'umutekinisiye akaba n'umudirecteur technique wa Bishop TV. Mbakakazi. Arakazi. Reka tubashimiye tuvuga duti mugume mutera imbere muvyo murakora mu mpano yanyu. Hamagenda basaba ikintu kimwe. Muturimo twose muzoba muriko murakora. Akadansa sinze ndakabura. Ivyo ntibikunda. Na izo bari akadansa nkakabura subscribe yanje zobivuye. Nuko je vraiment ko ndimba kugira ndabatambire. Sinzoririmba gusa mu ndaba. Ntegerezwa kuguma kukintu natanguriye ko tugutamba. Ngo areka tubashimire cyane ko dukorana kuri Bishop TV. Amara kumwe n'inkumi nziza umurundikazi yitwa Kailla aririmba abonekana muri filme ndetse agafasha n'abandi kugira ngo indirimbo zishobore kuryoha. Afise n'impano wenyine avuga ati genda kunda yo gutamba kandi abiha agaciro. Nawe uri umuririmbyi ugire guha agaciro abantu batamba kuko ugerageje kuraba abarimvyi aba hitmaker benshi barazi gutamba. Abatatamba n'ubu barace mu equipe y'abadancer baragerageza nuvuga gutanga vibe cyane. Twizere ko abatarakubona mu ndirimbo cyangwa nabiriya bagiye kubona vuba mu bikorwa byinshi zo buri kuraduhereza muri uno mwaka wa 2023 tugiye gutanga. Hama tubasabe umugire kuri subscribe kuri Bishop TV agakomante twaduka kintu tugira ngo mutubwiye nyene mwabonye ikiganiro acu duhindura cyangwa twongera ko mugashaka bitumenyesha. Uba mwita Kailla +257 mugenda mukore subscribe hama mubone indirimbo zimeze neza zifise vibe zirimo dance tutamenyereye ku buryo vuga ati nanje indirimbo ndayiravye ndasubira nkayiraba entrete indirimbo ya muzika iraba wifu. Nasa ne kwiteresha indirimbo yawe ya lolo yanze ndayiraba kuri YouTube. Okay. Ego merci beaucoup. Wifu nateresha jimanara yansatinze ngo ndayiraha kubera indirimbo imeze neza. Mugume mushigikira impano zacu z'u Burundi. Ndabutsa ko kumwe nanje nshasha romantique inyuma ya kamera ari Vini Vita tukaba twarugira ngo tubafashe kumenyekanisha ivyo mukora aba artiste cyangwa aba entrepreneur. Tubutsa kandi ko tubafasha no kubahereza ama image meza mu mamanza atandukanye, photography, videography, ku mamanza ama mariage, ama dot, ama anniversaire, ama levée de day. Imisi mikuru yose ibanga mu gice cy'u Burundi bataragira ngo tubahereze ibintu bimeze neza. Tubafasha no kumenyekanisha ibikorwa byanyu biciye kuri Bishop TV ndetse no kuri page yitwa Widi aho tuba dukorana n'aba entrepreneur kugira ngo iriko birakogwa bishobore kubonekana hirya no hino. Mubone ko turakora, mubone ko ugwarwa gundi ko raduza ibikorwa byabo ha mu mpano canke mu bikorera utwabo. Ndabashimire cyane mugume nacu ni Bishop TV.